mbe Fanny vyagenze gute kugira ngo wizere Norasque amajambo avuga ni nkuko zamva Beni ndaje gusimbira yawe Fanny rumva mwani mu mapenzi nawe kwanza itambira arazi kukwakwanya arakwakwanya acambwira mbere acambesha ngo jewe sinacho kudukundana indwi imwe ntaje mukundane rimwe dukundane imwe biteko ndi mu baexe ba urumva indwi usebe nyemerera ego gusa mugabo indwi mwose zoshomeye kidagati sawa wala lai wanga yanga umugore yitwa gwawe ariko wamugoye nawe muvyana ijana atagukoye ntabari gwawe hari kumugaragara bose babiri ewe boni teraguhaye ewe gufani habwo ngo niwe yamudiraze Norasque gufani ngo arakuze cyane kumuruta zo challenge mwazibaye ngo turakene Wapeti byose ibyo bintu bavuze ntabo beshi burimo ico babeshe cyo nyine nuko babeshe yuko azompeba none yo mpeba kaja heko jewe ari je nitwa ntare wa gatandatu hari undi urigera bava mu kintu mu gihugu kandi jewe nari nugize ibintu byose Fanny Lavine yarakeneye urumva ari abahungu baza urumva ngo twege ngo tuzi gukora sinema uzi gukora sinema ninda mbye kakeneye sinema abandi bakaza ngo twebwe ngo dufise ngo dufise ibikwegana ninda mbye kakeneye ibikwegana cyo kumenya ikintu no mutirabonye stati abandi bakazana icapati abana bazana icapati bavuye mu buyenzi nani ibintu birago hari undi yavuze bwazanye ibijumba none ubona kerejo bamubwiye ngo afise ndende akeneye kumajya nguretse numvise avuze ngo yazanye inkoko bayimarana imisi abandi nabo ngo ingabirano yawe tuzoshikara kure ingabirano ngo tuzogufasha ngo tugupromotinge gafise ingabirano yihishije umutima w'uyu mwana sije wari ukereye ingabirano yihishije kabisa runyuzi yaje gushona voilà kabisa yakeneye urunyuzi suri umutima wiwe erega mani sinzi ko Norasque twenze byakuraniriye ngo aramusumva imyaka cyangwa arayinsumbya none imyaka okay imyaka bavuga ko yasumbya ntani yasumbya ariko naho bibaye insumbya no bandi umuntu wa mbere atwaye umuntu amusumva imyaka oya ntuzobura ubaye wa mbere kandi urukundo ntiruraba imyaka mu gitanda dushaka tureke no ku rukundo mu gitanda umwe baraharura ngo ubu afise 60 ni agomba apfe oya Norasque abantu batanga kubarurira amezi ngaha amezi ko Fanny azoba yavyaye mu mezi 3 cyangwa mu mezi 6 nawe yo byaraje ndakomeye ndavyara ndamaze no kwifuza mugango muzoba muna violer la loi oya ni bahumure nibashake baharure kuva no kuri date bakuri date umudamu wanje pomo mama umudamu wanje aravyibushe kandi nta sport agira y'abantu biboneye imburujo yiwe yasugumye yarose n'imikeke urabona umugore yisumira akasuma byose akuyoba bashavuga ngo nguye ngo nurunyuzi ngamuteye inda runyuzi muteye inda gute batarabana byongeye bane bahumba bibaza yari kwemera Fanny ibibazo yaciyemo n'abandi mu ubwenge ya miti barabakoresha kugira ngo bazibirinda igurwa bushi basagakingirizo kavugwa ngaha gakingirizo n'ukuri kwiba nterinda yariko yambonye imiti cyari gutuma avuga ati jewe ndemiyo ndako ndayitwara nariko nije nyene kino gisagara cyose ariko maje sinukara ariko umunsi muze tukana abantu bivyatse urumva umuntu ashaka kuvuga ngo umugore afishinda rwe none reka je naje igenda ndabiyo bibona kuri Facebook gira ubwobo bwasafishinda bwana hari undi mukoresere batima akagira rimwe Joseph bamugirira we Mesdames et messieurs, le vent de Buja Flavor. This is Step Media channel produced by this industry of Buja Flavor. Check inyamakuru cy'abakibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything you done for us. Hama dusura dukengurukira ngo akunzi wa Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana. Kuri support wa mutwereka bituma turondera ibiganiro byinshi cyane kuri mwanya nyene umeze neza sana. Ndakubwira ati rero kuri kumwe na Beni behind camera ni CK professional. Abatumira nje bite kuri abazi n'abantu nubaha cyane abantu nkunda cyane bamwe twame
twamenyanye naratangura kano kazi abandi nabo tubamenyana nkibikora nyene kandi n'abantu no munsi bari hamwe bakobya ati no fait la force aho bageze vraiment raziko baciye muri byinshi ndazi ikiganiro cabo mukirendiranye no vuga igishika cinshi sana turaza kuyaga byinshi ndazi challenge baciye mu gushikaho banabituririmbira guys unasiya kama mambo yakwa sio kawaida turaza kuyaga byinshi turaza kutubarira ndakubwira ati no munsi ni Beni nta rusaku ririmwe ko vyose mbere abaciye mu maso vyose mwarabibonye uko byari bimeze l'histoire ukuntu yagenze amajambo ya ukuntu byagenze no vuga ku ntsinzi bashitse ko naragize n'analyse menshi kuri step media ndazi mwarabikurikiranye mwarabonye yuko ndaberekana amayiri maje n'abasigurira neza yuko akubwira ati burya iyo wicira inzira wewe urakomereka ariko iyo uretse Imana ikagucira inzira n'abantu babandi nyene baguponda baraza bakaklama bakavuza amaje bakavuga ati vraiment kabisa tunakubali sana ndakubwira ati rero uno munsi uraza kuyaga byinshi hamwe na Norasque hamwe na FANNY LAVINE nurugo rushasha guys nurugo rushasha ndazi pour le moment abantu batanga kubaharura amezi ngo FANNY burya ngo tumaya amezi 3 ngwe Norasque nango tumuhaye ukwezi kumwe mu maprofil wagiye amurondera hariya yarabirimbye mu ndirimbo ndazi indirimbo yagenda kuri social cup maraza kuyumviriza indirimbo imeze neza sana vraiment je kubwanje sinarankunda indirimbo za Norasque n'ubu ndabivuze ariko ijya ndirimbo guys je nagomba ndabivuga ndabisubira mu jya ndirimbo vraiment ngoma kali sana aho bavuga ngo iyo umuririmbyi ngo aririmvye ibe nabamwe ararimba ibintu biryoshye n'abantu bakabikunda ndakubera ati rero genda kuri social cup uraba indirimbo ya Norasque aririmbira no vuga Mama Lao aririmba novuga umugore wiwe novuga ari we FANNY LAVINE amubwira ati ndagukunda ukuntu twenga ndakunda ukuntu uvuga ndakunda ukuntu utambuka eka ndakunda ukuntu uteka bewaza ko FANNY ateka gute rojo au ni mambo ya pilau ya kwa mama solo ya turaza kubimenya no arabitubarira mbega wibaza ko yamukundiye iki mbega wibaza ko byagenze gute mbega wibaza ko ari ndi yagize première pas entre bo babiri wibaza ko ari ndi yagize intambwe ya mbere kugira ngo avuga ati burya je burya nakobonye neza wibaza ko ari ndi yarondeye ubundi bwa mbere ni step major kabiri gatanu indwi turaza kuyaga byinshi novuga muri introduction sino bimara reka kumbere dufata umwanya tubaha ikaze Norasque hamwe na FANNY LAVINE amahoro bosi wanje yo biraza neza mu rugo ni bon bana je burya ndafise n'isoni ryo kubaza ivyerekeye urugo kweri ko ntavyo nzi Arachari umwana kwe no salama uko fresh ntare wa gatandatu uko bien nashukuru Mungu nare shadorukana kera FANNY Kwe. kera vraiment sana kwe kuri mariage gusa naguma ngira isoni ryo kumuvugisha vuga ati Benishuje yarigize gutakara igihe abantu bose baramubura yaranyipost no kuri page yiwe sha ego yarampoze kuri wati mundangire umuntu yagiye garuka yarampoze kuri page yiwe wala gihebe je nari muri Saudi apeti wamutse wanda kugarika waramure uri muri Serbie okay bimeze gute none no so good biraza neza heyo akaboro karakubereye man aka kaboro sana kwe kuciye wiki kako nta bindi nambaye none kandi gashaje kari aya nta kandi no akari special nako nyera koze uraberewe sana no thank you sana ngo karabere ijisho ego ni vyari bavuga ngo umuntu iyo ari mu rugo biramusa Norasque asigaye asa n'umupapa vraiment umengo vyaye gatandatu bro wala yashajerera oya mbo asa n'umuntu nyene nk'umupapa nyene c'est gahunda mama na salamu fresh sana za myaka nzuri kabisa dorukana dukora ikiganiro kiri serie ukuntu ku kibuga c'indege ni biki ko murabana mwe nibiki muri kuri step media ni muri mu nzu yiwanyu bongo mama muri kuri step media nibituganye neza ntibavuga ati wewe wa mugabo kuko komeye ko besi yatakamera utaraje komeze neza ego ari shapu kikura bakuza step media bise Norasque bagumara umugore ko ameze neza no mucije mwijisha none neza chabenda shimimana biraza neza cyane gose byurugo nibona bikugenda gute bari barambeshe ngo sinze ndabijemo wallahi indabira kubesha ubushenzi ukoba kari bugi ubwo baburabesha ubwo baburatuma kandi uhomba ibintu byinshi mautamu kabisa yes novuga tudatevye cyane naza abantu benshi kino kiganiro bari bakirindaranye igishika cinshi naragize abanalize menshi nziko yabashikiriye naragize analyse menshi cyane kuvyerekeye dote yanyu twarayazi n'abakunzi ba step media mu kunyishura bagize muri commentaire bavuga ati ikintu cyose Imana ikigihagazemwo kiragenda neza sana kandi nizere ko tuvyumva ko mu ivyo bintu cyane kandi Imana yarabiyeretse muri periode cyane nizere bitanga yatabimana yatari cyari gutekuruka kabisa ye turaza kuyaga ko turaza kuyu umwanya ro kurindi ruhande novuga mpere gato kuri Norasque bro jewe kubganje nibuka image yawe bwambe for the festival wewe tumenyera tuzinanye je ntaratangura kano kazi FANNY wewe ego duriye kwa GN
ico gihe Norasque yaje gukora indirimbo hajyanye Umwana Benishe Benishe kuze vuba. ivyo avuga nivyo Niwe uramusumba imyaka. cyane Norasque arakuze gose none kufari kumenga imyaka yawe ntayatsi Oyako neje ko numva. iwanje ntayuzi nivyo nivyo Norasque aransumvye kandi cyane kure Ariko ni ari shapka yarasugenge bwinshi. Yarasugenge Benishe. Umunyamujino. Ahubwo abanyamuji ntibakunda kuba bafite ubwenge nk'ubwo Benishe afite. mana yawe None batiko Benishe ari mu bantu bafite ibintu borora. Impene barimisha. Yaje n'abanyabujumura bakabyumva. na cyane yes kandi bakubwira ati fuko turonderera henshi hatandukanye sivyo none Yes bakunze Step Media Norasque rero twaramenyanye biragenda neza mu nyuma turaza turahura n'akazi ko kumenyesha makuru durira novuga kwa mama lao tugiye kurondera views je ndondera views Norasque nawe ironderera ijisho ry'umutima Wari umukonkira Voilà. hariya. Nandirazi kuno twashwaraga bro gati ujamana bya kuri konkire bitugati mai narababara ndakubonye man wallahi nenda kubera injyaje wallahi narababara ndakubonye kwese so uyu mutu fanana muri tapa kufanya turanya fanini wa Step Media uyu mutu ni wa kwaberi pereka kure fanira vyibuka fani Yo urabona barambwira babenisha ngo turamwingira kuri ngo Norasque ngo gukumviriza amajambo kugira yashira abe. wallahi sasa uyu mutu baramuleta hapa baramuleta uyu mutu Norasque fana gatubara ati none umwana mwiza uyu unye na bintu by'urunwa runwagira ibiki nibiki kati uyu views hapana umpe mimi peki Akasha mwarabunda bene. Cyane vraiment cyane. Kuko nimwashaka komba kandi wari muri periode ikomeye cyane utari kuronga abantu bari hafi yawe kandi urabona ko n'Imana yaciye iguha novuga umugabo mwiza Amen. umugabo mwiza nawo ndatahura ibikorwa byawe fani Cyane. burya mu bintu twasenga vuga ati burya fani twe turavuga hajya tuvuye hajya twaravugana na Sike urusako gati Sike zo tumusengere fani azero nk'umugabo amutahura muri bijya bintu akora kuko ni ataronga umugabo amutahura bijya bintu fani azobiheba Je naye mu kubiheba. ariko mu kubiheba None numva narushe vraiment nange ahantu bidakora. kuko urabona na badada yako kamikaze nako yabihevye ubunya sigaririmba gusa ari ku kibuga c'indege Kwa filme iraruhisha. Iraruhisha iratera stress. Iyo davise umuntu utahura kandi nawe bitahura umwazara kugira ko haje biragoye kabisa Norasque rero twahurira hajya kwa iwawe na Sirika sema ujamana kya kuningiria mu dirisha zangu za kutafuta views kuko je biganiro vyanje 90% 80 ari fani sasa huyu jamana ningiria kwenye mimi natoka lari ni vitu gani nacha ndakwa nka bro sino kuvugana neza Ariko nagukunda sana. wallahi None horakubwiye nabwiye. mugona zigituma wankunda wewe ivyo twarondera ntivyari bimwe Ati none mujama ashavuzwa niki je byo narondera sibyarondera Anikindi afete urane ko abamenyesha makuru bari benshi ariko mu bantu bari muri film ari je na wewe kabisa ya n'abandi ntabari bahari abari bari nabo babikora nabi ndavuga nti umuntu agerageza na introduction narayikunda ntubizi merci sana wewe niwe mbona yuko turiko turabangabangana kabisa rero yo Barcelona haratari yari kari ata Barca usanga bitajyoje byarangiye sana nabuze unkonkira ndabasasage waranamponsinze bro thanks sinere bwabikubarire kuri navuga inbox ariko ndabikubwira mu kiganiro ko nababishije session network bro nararyohe mbonye ijya message ati uyu niwo mumenyesha makuru umwe rudende anyandikiye ntiyanditse message ariko yanditse kuri post nimwe yanukira link beni wabonye Norasque ku postinze gati sa ndasoma ndara situation nari ndi mwico giye ati vraiment Imana uvyumve ibintu Norasque yanditse nzengaruke gukora mu byo kurima na Saudi akure kutafuta raye kandi waje kwiri wakagase sana amushatsi warabaye ko Norasque umushatsi warabaye ko ubusiga ndawusiga kandi Imana irakubona rero muri kabisa umushatsi uze biya bana Norasque arakubwira kinya no vraiment ndagerwa sana ko warabaye ko fana yace mu bihe bikomeye ko ni twarakoranye ibiganiro fana ariko ararira aje mu bibazo byinshi no ni periode waciyemo rero twari dukeneye umuntu genre agutahura kandi akumeta mu mwanya mwiza kabisa rero ikibazo cyawe bwese ndatangura kubaza ikibazo cyanje cyambere sasa ninde yagize première part mwe entre vous deux ninde yagize première part ni boro matwivuga kenshi première primise sigi ariko simisi yose kenshi gira umugabo uravye level Fanny Lavine yari ariko nanje niyo nari ndiko ntaho byari guca bari wandondera ninjye namurondeye kandi namurondeye inshuro nyinshi yarambloka agasubira akagira akandebloka ariko Imana ishima ko byaciyemwo n'abantu umufasha wanje
nuko nje nagize intambwe ya mbere kabisa kandi nagize intambwe ya mbere yo kuba umugenzi wa hafi bize courage yego wagize courage kumugeze hafi ahubwo ni wandindishije nakurindishije kubera wanyagishije ibintu cyabone kumba rafite kuvuga numva atayije natangura première pas yagize ibya yo wowe wavuze ivyo bintu kwera wumvise ibya mpora ndamudiraga agwiza oyaye hajya wara yari blague tu wowe ubona ko ari blague rega mane umudemo yaragayana FANNY LAVINE mu bisanzwe shaka kumubwira ibintu ndiko namubwira gaca ndabibirata kuri kw'Imana egajya ugati nuri muri arondera views unakeneye umuguntu nitugabaza amara turiko namubwira ati ndagukunda gaca kuraba ikiratu model giti mugabo nurasije naje nishize mu kibazo cya FANNY naje ndari gukurabira mu birato kwe none umuntu mpera kurondera views ugashiza kundondera naho bivipi we nibitugari zini byo birofa afete naye maze kubona abakobwa benshi je nta mukobwa muri industry ahari aje kwiga kugira yuko nigeze nakubwira ati bonne ijoro ryiza byari byo kubwira umukobwa ati ijoro ryiza numwe rudendi nigeze abaho muri industry nga ujumbura ariko umuntu imisi yose nsitse imbere iwe cyamani ndi febe yari uyu mudamu FANNY LAVINE FANNY LAVINE sasa nawe yari ama views none ama views ugira abantu baturabone babona ko umuntu ari kibiriti none ikigugu simbone n'ibintu YouTube biri kiranye nuguri kw'Imana gusa aba YouTube turabizi narababara ndabonye zitse wabukubise ikiganiro FANNY LAVINE agize iki yishuye abeyi tayari aho nabanze ndakubise dika kabisa rero maze kubona bimeze gutyo maze kubona gutyo maze kumuganiriza tukaba approach numva ubwenge afise numva Imana ariko aravuga nyanyereka abantu bamugore nayo nshaka kuva kera n'uyu turahuye no kabisa umva rero kurikiye views urubanza rumwe rumara nyinshi ifa views niyo nzira yo kugira ndakuronka iyo hataba views Kinekigira ndakubona kuri ndakubona. None uno munsi je taba views je nakuba nicaye nga. No munsi nari bugari. Kandi muri family. Sinanyo ifana. Ubu sindi family. Yego. Kabisa. Bakozi ba sepenye kuri gatanu indwi n'urwande rwa Norasque akubwira ati c'est moi qui a fait la première part. Mugabo FANNY nawe nyene nabimfashije. Mbe FANNY vyagenze gute kugira ngo wizere Norasque amajambo avuga. Ni nkuko zamva beni ndaje gusimbira yawe FANNY rumva mwani mu mapenzi nawe. Umva nk'ivyo bintu ko umeje kuko Norasque yari umeje makuru nkanje. Kumbura vuga ati no umujamari muri blague vya bine nyene ni blague. Wavyakire gute ubifate au sérieux? Uyu ni kwanza itambira arazi kukwakwanya. Arazi kukwakwanya. Arakwakwanya. Arakwakwanya na beni. Ni kwakwanya stink. Narumi urumva. Bon ubwa mbere hanye naze ngo nje namutangwe kugira nyene tube poshe. Ni tugimana vraiment yambwiye ati sema amen. Umuganirize ibi bintu ibintu kana nashaka umuntu ndabiganire kugira ngo umutima waje kuruhuka kabisa tekeshe bana kuba nashaka kwihana ego nivyo rondera umuti ujya muhungu ari mwimana murondera kabisa ariko naye nkaca nkoresha amazi moye nka oriya kweri amaze kunsaba ibiganiro wapi ariko iryo jwi ndagwana naryo cyane ndava muri dushe ndisiga ndaheze ndagira kunguma nuvarondera no haske ntumbarire ego cyandagira ndamutelefona ndamutelefone kuko nayo ndushe vraiment ndamutelefone aciza ariruka ndamumarira views naje nzanye kamera ntumbarire yazanye kamera nakaza kushakunda kubi nagashatsi kera wari wambaye oya yambaye kaga pira kaje kanise ko solution man umukobwa kintu cyambere ntigera yibagira aho ye ntiyibeshe ivyo nivyo uvuze acaraza rero azoye uko aje kuronka views ewe na kamera rero kuye mwisakoshi aranyumviriza arampanura aransengera amarage rero cyatangwa kuba bagenzi uko rero aragera igihe atangwa nyine kumbarira nyine kwa nkunda ebana nkamutuka kwe nkavuga ati we rero bugende bufite rero ubu rero atangwa kunyobaho zimi ivyo birofu ukebye nkamubrokorora nyine yambeshe ko yabihebye rero umunsi umwe
acara bimbwi acara sura arabimbarira ko hababaye sara kuri yafashe ubusera ndavuga ati aho acambwira mbere acambesha ngo jewe sinaco kudukundana indwi imwe ntacu mukundane rimwe dukundane Dice ko ndi mu bike ba. Urumva indwi gusa nyimena ego gusa mugabo indwi mu wose zoshomeye. Kidaga ati sawa. Ndabwiye ati sawa. Uwo munsi twararinze kubera ko jewe yaramaze ko umugenzi wanje cyane ntashaka gutakaza. Muga nimvira ko nyuma y'indwi ndusha ndamubwiye ati takaza. Wende kure zibi ivyo birofa. Agahinda. Bon, bukeye mbona ibintu yabigize serieux. Buke nka mardi mbona Ujamani vipi? Uko buce azana kantu gashasha. Azana kantu gashasha bikiretse sana. Nyine urumva. Binakuwa dili. Biranga ko ndabivamo rero gushika n'ubu. Umva muri sindiga ndawumenyera uko tujyanye siko tuvyuka. Ntumbarire. Hari akantu gashasha. Gashasha azanye. N'umuntu agamazana bishasha misi yose. Wama exclusive. Norasque iyo ndo wane uritumikishaga iryo gera wakoresheje muhungu mukuroba yambeshe ngo indwimo uwo mwiza wibukeye umwana ararenze ofete ngene bimeze bebe nenda mukunda kandi iyo urukundo ruri kuvibyina mu mutima ntiwo kugirisha kabisa wamumva imana ishiye kugukomunika ibintu bishasha bashaka gukora umukozi wawe amakire tuva nyine yagukunze sinumva muri mikenyuro ya grave kubera hari abakoneseri bafite imikenyuro myinshi yego bamurondera urabona ko yamakuri hit wabatu nivye mama nawe kwe yarafise abantu bamukadona ugasanga nk'umuntu amuguriye nka pareye ugasanga nk'umuntu amuhaye ibiki urumva sinemfise ibintu bya grave no mwereka ni juste gusa kuba urukundo ve muri jewe inside rero nta birenze n'ibyo kabisa yes munyuma rero birakunda biragiye ko projet twe turabonye kuri social network tugiye tubona can you marry me vous pouvez bavuga ngo ngo kugira ngo tugire mu gifaransa bavuga gute demande à mariage turayibonye kuri social network bamwe je nari nibereye muhira nibereye mu vyi wanje mparura ivyo narimye baranukira Beli nuri proche ya Fanny Lavine iyi ni filme shasha bagira basora ati je ne sais pas hage ntaregamye kuturi kumwe non hage n'abantu barabizi jewe nagiye ko nako biri sérieux bien garutse navyo bari baje kuko n'udufoto babona atwa dufoto babona biri simple tout bibaza ko ari filme kuko nako ndapromotinga chamana haragiye amajambo menshi rero turabonye rero kuri Facebook pa Fanny na Norasque Fanny niyo ni filme Fanny ashatuziza ama cinema mingi uyo ni cinema birahera ndabingombwira abafana ba Fanny yango beni nivyo rabakuntu Fanny yagize ibi bintu none iyi filme kutarasohoka turindire nyigishika gati ivyo ni filme zimivyo birofa rega izigihe nikora bire bituri kwa serie naika ucunga cinema nikakose reka ndavuga ati vya bintu Norasque burya bari mushinga nahe yakoze cyananiye abantu benshi ya no kuri dote namuhaye akantu kanditseko wakoze ivyananiye bose wallahi uri ntareko runyuzi yaje kunyura merci sana bakunzi ba Steph mate ivyo yivuze sinireka gusa umwagahembo vrema hirya yavyo nisomeye umugore wanje ibintu biragoye kuri byo kuri isi ntumbarire ngo ngwiki hirya yavyo je nisomeye umudamu ndamutwara ahantu ndamusoma umukonesere twari kumwe aje ipica ntumbarire ipica ndayishimye ndayishize kuri Facebook abantu ngabo barasaza urumva ngusiga musomera aho ushitse none aho namusomera aho ushitse sasa si wangu si wangu uraza hanzo gutwara hagiye hagati muri ville hagiye hahora connect leo hagiye hejuru kuri etage kimagarara hagiye cyenda musoma igihugu cyose kibimenye umugabo ataza kumva yuko nsoma umugore wiwe ahubwo urazi nabize umugambi umukoresha bashe twishira hagiye kuri bata dukubite kwajya hejuru baze ko bayibona iyo bizo ariko nuvuga afite uburenganzira bwose n'umugabo wiwe nashaka gukoresha ibintu bibabona ko ari muri public niwe gukunda cyane kuturuta ku twese ngaha gira abantu bariko baravuga ati jewe ngo ndeke somende nitugane wari nasike ni igihugu kiteye ikindi umuntu asumye umudamu wiwe vraiment yazika afise abantu abayari mu message ngo urabona mani ibintu ko turi ngo urasumye umuntu bitugani sibiye ni bitugani bebe again wallahi wanga yanga umugore yitwa gwawe ariko wamugoye naho mu byani jana atagukoye
ntabari gwawe hari kumugaragara bose babiri ewe bonito yaraguhaye ewe bonito yaramuhaye oya mutamushingana yitwa bonito yavuze ati muhungu wanje kaze ndaguye yambaye na costume ewe yaremeye aranyagirwa kwa pastor narabonye video ga TV anayikananyesheho barakubashe bro muga kuri duruhande ibintu byari bisa neza sana demande turayibonye Fanny nguyu amajambo menshi aragitanguye ko haba Norasque ngoma profit ma views Norasque ngo anafata views ngo Fanny habwo niwe yamudiraze Norasque ngo Fanny ngo arakuze cyane kumuruta izo challenge mwazi bayimo turakene wakati zo byose ibyo bintu bavuze ntabo benshi burimo nukuri ibyo byose nukuri ariko nubwo babivuza muri sanse tari none wewe worondera umuntu atatu uri kura mu profitako oya no bansara kabisa uri umusazi ko uvuye ngaho ntarondeye aba gukora ikintu atanyungu ibyo bavuze byose nukuri vraiment ariyo profit nawe yafite profit yashaka ko hamuvyo ico babeshe cyo nyine nuko babeshe yuko azompeba none yo mpeba kaja heko jewe ari je nitwa ntare wa gatandatu hari urugero bava mu kintu mu gihugu kandi jewe nari nujije ibintu byose Fanny Lavine yarakeneye urumva ari abahungu baza urumva mutwege gutuzi gukora sinema uzi gukora sinema nindavuye gakeneye sinema abandi bakaza ngo twebwe ngo dufise ibikwegana nindavuye gakeneye ibikwegana cyo kumenya ikintu no mutirabonye stati abandi bakazana icapati abana bazana icyapati bavuye mu buyenzi nane ibintu birago hari undi yavuze bwazanye ibijumba none umugore nakere ibijumba bamubwiye ngo afise indandende akeneye kumajya ngo rese numvise avuze ngo yazanye inkoko bayimarana iminsi abandi nabo ngo ingabirano yawe tuzoyishikara kure ingabirano ngo tuzogufasha ngo tugupromotinge gafise ingabirano yihishije umutima w'umwana sije wari ukereye ingabirano yihishije kabisa runyuzi yaje gushona voilà kabisa yake urunyuzi suri umutima wiwe erega mali sinzi ko Norasque twenze twagiye turahura n'ibibazo byinshi Norasque nari bengeje twagiye turahura n'ibibazo byinshi muri buno buzima nka jewe namanutse kuri dunyuri ndakoroka nshike Bujumbura wallahi byabinze nikora akazi ko mu gikoni kamwe bita babo ikiboyi urazi kwiga amashure ukora ikiboyi biragoye uramaze kwifuka irido ushirako ukayifuka mu ijoro uyu mwana yaragowe uyu mwana rero twahuye yaragowe yaraturuje umutobe yarahukanye yaravanderije ibiratumwe ibarabara arakubitika rero umuntu muri hari ibintu byinshi udashobora kumuhendesha abakene mubwira uti hamwe ubuzima bwogenda gutya nogira gutya abakeneye kumva presence y'Imana none wawe zatanye Imana ufise mushika umugwako raba je mfise son of God bebe wala ajama gatuza nukuri tuze tumenye ibintu tuvuga urumva Norasque yaramuprofisi namuprofise nyene ne kutamuprofisi byakuraniriye ngo aramusunza imyaka tawara yinsumbya none imyaka okay imyaka bavuga ko yasumbya ntani yasumbya ariko naho bibaye insumbye no bandi umuntu wa mbere atwaye umuntu amusunza imyaka oya ntuzobura ubaye wa mbere kandi urukundo ntiruraba imyaka mu gitanda dushaka tureke no ku rukundo mu gitanda umwe baraharura ngo ubu afise 60 ugeni agomba apfe oya ivyo ntibibaho ushima ko n'imyaka ndayifise ukazokumva aje kugusaba rasiyo we wabivuze nukuri kw'Imana uzotivuga uti Norasque nta myaka afise n'umwana cyangwa ukazokumva yahukanye ari muri vile zunguruka arondera babakonesere bari bajya abantu zenya basikeyi uzotivuga uti wa muhungu kanyanyayo ana nguvuza kiume kabisa ndabivuge mu Giswahili gicomoye hana nguvuza kiume yaheje babesha ariko hari n'ivyo bindi bavuze ivyo Fanny Lavine yarakine Norasque kandi Norasque yakine Fanny byose n'ububesha tubirekera Imana yes ariko tubaravye biraboneka yuko mwese mwari mukeneye nuvuga ibintu biri sérieux Norasque bigaragara muri we gusa Norasque no mushira muri ba bantu ikintu abakeneye ntakigaragaza mu maso y'abantu wamengana umuntu w'umuhaso nyene ari ngaho dukaduhasura ngo turondere views ivyo vyo kurongora mu rundi umenga ntavyo yari yifitiye mugo kuntu yaciye agira ico cyumviro cyo kugira mariage bwa byabini nivyo nani twaraciye tuvyemera avuga ati bwa wundi n'umushinga nawe wa mugabo nani ariko kurundi ruhande ni bien none sivyo no kurundi ruhande ni vyiza igeze ariko kurundi ruhande nuvuga Fanny gahunda ya mariage ciza gute
yaceza gutega gahunda y'amaya sinakubwiye uko namubwiye ego namuhaye indwi imwe oya wamuhamagaye aje muhira uramubara ivyumviro vyawe mu nyuma aguma azana utuntu dushasha were ntavyumvise ico gihe namuhamagaye muhira neko ndamubwira umutwaro mfise kugira ndongo umuntu anyumviriza ansengera ampanura harezi igihe kinini niho yacazanamo ibyo gukundana n'iki n'iki yamaze kumufata nk'umubrada wanje nzimyira amatara n'amazi hama acambwira ati indwi imwe dukundana indwi imwe basi je mu bahisi bawe basi tubasimbesha indwi imwe ubwo mbese ko twakundanye cyane ndamubwira ati ego mwiyo ndwi rero ndindiriye ku indwi ihera kugira ndamuhe hari dimanche ndindiriye dimanche yindi gere nce ndamuheba asha acabwira se sana biranka ko ndabivamo numva nyine ati byakomeye uca uvyisangamwo uca wisanga wamweretse papa na mama bana oyaye muhungu yabanyeretse mu nyuma ntumbarire oya jinja manje kumwereka biwanje ese byigeze nabyo wacubatse yego none kweri kibabatse kunyereka abavyeyi ba imbere yuko jinda kwereka biwanje njene tegeza kuridira ndayo biri se nyene ngo muhungu keshi no akanza kwereka umukobwa mbanze nongere se umukobwa niwe atangura kuvuga ati jinda afise umuntu umuhungu niwe yamatangura kandi nategeza kubanza kuguma negera imana ndabaza imana nivyo uyu muntu n'umugombe bwo kuko hari ikiganza twigeze gukorana sinzi ko wabonye ako kantuze yarabonye hari abantu banga posting icyo biganiro twarakoranye aca arambaza ko ata muntu turi ko dukundana ambaza ko nawe yoja mu bogira twagira si cyakindi muhagaze kwibarabara kuri eglise nakibonye kijya namubwira ati namba ari wari ubugombe bw'Imana sawa kibazo ico gihe nagumye singavuga mana urusiko wari we bugombe bwawe kweli ibana nkacanye nyine mbona nyine biguma byakora ni nka krende nshaka kugira Norasque Jeffani ko Fanny ko twe twamufata nka sister wacu ko byinshi kuri step major abana n'ibiganiro 90% ahubwo ni nka 99% ni Fanny Lavine kuri step major kuko n'umuntu tudashobora guhemukira n'umuntu twafashije ibintu byinshi cyane Fanny keshi yarakintu yakunda kutubarira kyo na CK gati beni burya jewe hageze aho ko nkenera novuga umushinga nahe hari ibintu nkiye guhindura nkora iki kugira ngo bigende neza kumbere nije no ntifata neza nije naramenye ibyo ndimo ati Fanny kintu cyose n'Imana ibikora sinzi kuvyibuka Fanny ubu nizera ko byagenze neza sana byagenze neza ico kibazo nayigeze kumbwira ati ubona mu buzima no hindura iki kugira nzobe umudamu mwiza kabisa ntazo ndiko nibari byinshi yaje ko umugabo wawe mu mutwe nese waje uko waratse Ndabona niba mudamu wanje. None umunsi wa mbere ntiyagutwaye muri nzeye mu ibasara ko. Kandi ukanza kurangire. Neba biraba. Jama bisinga yaba konesere kweri ngo bozuka mu ibasa. Akabaza na give. Mungu akogeje mu ibasa wewe umva wosubira kuzatanga amategeko. Kuma hamwe uri mu bana. Uciba baby lazo. Igezi yakoze asemenya kare gatanu indwi duwe n'abantu nk'aba ndaze bari nkuru gusa ikigano kimeze neza sana pour le moment ndazi nitwe shaka guheza ariko kurundi ruhande reka dusubire kuri mariage turazi byavuzwe ni byinshi nitwe bivamwo ni byinshi cyane ariko reka dusubire kuri mariage reka mere kuri dot naravuze ati umunsi twabonanye namwe bwe tuzobibabaza Norasque vyakiriye gute ubona bakwakira kujya novuga ku bafani wari witeze kujya nyene canke ari bishasho wabona bon nari niteze ko bazonyakira ariko kujya level bararengeje go bararengeje ariko ikindi naco nemaze gusenga mbwira Imana yuko nkine yuko umugore notwara abibabo babanyishimiye bonkunda hama amaze kubabwira yuko dukundana mumva barankunze harabe predote nyine amenga ni dote turatamba turaryoherwa nemaze kuba umwana wabo twari tuvugana kuri telefone urumva bategeza kunyakira nyine kabisa Fanny muhira ukivuga Norasque bamwakiriye gute wabonye bimeze gute naratangaye bamwakiriye neza cyane barashuha kunsumbye ntumbarire muso wa mbere mu presenta iwanyu yego bararyohewe cyane sanga bamwe babone abo tuvukana bamwe sanga barabafana biwe sinzi nuko anaririmbe rega cyo twakundanye ntaramenya yuko aririmbe wowe n'umurapere mubi mugabo n'ubabere ngo ngo ndasina playlist y'indirimbo doti namba mwamwishyiranye ariko nyene abavyeyi nyene bararyoherwa ati sawa Imana waje imbere kabisa hama biragenda neza doti raba turabona maji Fanny aza yambaye novuga yitwikiriye turamurondera Fanny iko hapi kumbe kajama gashona ko ibibi yake iko
Haryamani nabo mutwara mu bagore ibihumbi bingaho ndamuzi. Ndamuzi metera pima, ndamuzi ubuvyibuhe. Niki gitwe cyo ndazi nyene gingana. Ashira usuvuga aravyibushe gabasha. Yaravyibushe urugo rutaramara n'umwaka. Yavyibushe basi. Mbona twara abantu batanga kubarurira amezi nga. Amezi. Ko fana zo yavyaye mu mezi 3 cyangwa mu mezi 6. Nawe yo vyaraje ndakomeye ndavyara ndamaze no kwipima. Mugango muzo muna violer la loi. Oya ni bahumure. Ni bahumure nibashake baharure kuva no kuri date. Kuva kuri date. Nati bashake baharure kuva kuri date. Gushika mezi 9 no musi nganteye. Naraze gaje. Bro nagora shiganiro mugabo uramfuse. Uramvuze kabisa. Bashake kuva kuri date nati. None ko venga warugize amakenga. Bere kuri date kwe. Urumva. Cyangwa Norasque muri babandi bigumya mu gati Jenzo. Ngo Fatima yahize kwezi abiri amezi 3. Nzo Fatima yahize amezi 6. Afite jewe uyu namushikanye nk'ikimaze cyishimo ku mana. Namushikanye Imana. Abraham niwe yabikoze. Atanga nde? Atanga Isaka. Nujya muhunga aheruka kwishengero kera arabimenye. Atanga Isaka. Asuko yari amwanse ariko niko yari atahuri Imana ikimaze cyane ku buzima bwiwe. Uyu munsi Imana imumpa ko yari namusinga igihe kirekire. Nace ndamuzana ku gicaniro ndamutanga nk'ikimaze cera cejeje. Ariko maze kumushikana Imana ikimbira ati mwana wanje ko muzanye nanje ndamuguhaye agwiriye gose. Urabona ngene yaciye aba. Ndazi ya wizi. Tanga wizi kweli. Urumva bon umwana tuzomuronka turamwiteze kandi turamusengera. N'izina ryaratowe canke ni murabimenye. Izina rirahari. Nibanga rya famille. Nibanga rya famille. Ariko kandi bon umwana azoze. Ariko ico no baremeshe coco. Nimuze murumviza bijya bintu by'abantu bavuga baza baravuga ibyo batanga. Baparanganya. Uyu umudamu wanje. Pomo mama. Umudamu wanje. Aravyibushe. Aravyibushe kandi nta sport agira. Ego. Kandi yaribarutse bose barabizi si ibintu by'imbere. Ego arafise ubuvyeyi. Kandi ntibarutse rimwe. Rero umuntu yibarutse kugira inda nini n'ibintu bisanzwe. Ya abantu biboneye imburujo yiwe yasugumye yarose n'imikeke urabona ko ngore yisumira akasuma byose akuyoba. Rero bashavuga ngo nguye ngo nurunyuzi ngamuteye inda. Runyuze guteye inda kuti batarabana byongeye bane bahumba. Ho bibaza yuko kwemera fani bibazo yaciyemo. Ngaba mwe mufusubwenge. Ya miti barabakoresha kugira ngo bazibirinda igurwa bushi. Basagakingirizo kagugwa ngaha gakingirizo. Nukuri kwibara nterinda. Yariko yambonye imiti cyari gutuma avuga ati jewe ndemiyo ndako ndayitwara. Nariko nije nyene kino gisagara cyose ariko uvuga ati uyu ndamutwariye inda cyane gisagara. Nari mfite bya grave. Hari abahungu babivuga urumva ngo Fani yaramuteye. Fani yo gwa system kwe. Wa mujama yamye aratera induru. Niyavuga ko system bayimye. Nene ngo cyayimana ibisibi. Unagarukanye vyake. Jewe ko aravuga bijya n'abantu. Simeye barabaye gabasha. Ambizura kanga no kwa. Musimye mu bwabora muteye indage narababaro rega bwo kwateye umuntu umaze kwegira basi 0 cm. Nukuri. Nugeshe turakundana. Uriko kwifijije ndavyibuka none nyambira basi. Gezaho. Ariko mubari mu bintu byatuma kenshi ambwira ati wewe ukazovuga ibi nibi n'ibi ndaboneka ataho twoshika. Nyimba by'ukurushaka ko tushaka kubana uri seriye. Making a difference n'abandi bantu. Abandi bantu ndazi byo bashaka. Wewe uri seriye ego n'izina ry'Imana ndi seriye. None gutugomba kunyigera kuri 0 cm. Numbona kujya gufata ibima. Amen. Sibaki hapo. Pastor akisema upuna sogerea. Why gawe? Narabibonye. Kweke bye bikunaniye kunsoma. Ni wewe wari watubona kusoma kuva kera ngo nakwenda gusoma. Yaguma bibaza kugira bya bindige. Ubu musubira kumwagira. Umumara amazi imbere y'abantu. Ahubwo pastor ararinda ngo yavuze ngo pastor yavuze ngo uri musomane ngo umubayo. Ndamufuni. Kiye kiboro ndagikuye. Ndajugumira. Numva ubwo. Wari ngo n'umumpa nawe. Rero ariko manje sinukara ariko umunsi muze tukana abantu bivyatse. Urumva umuntu ashaka kuvuga ngo umugore afite rwe none. Reka je naje igenda ndambiyo bibona kuri Facebook. Gira ubwobo ugasafite nabona. Hari undi mukoresere batimba. Akagira rimwe Joseph bamugirira we.
hari ibintu bavuga twere batuvugako nawe ukayibaza mugenza ati tujya kuruhayo ivyo ni nivyo bavuze kunukunuku ugatwe Nuko haragira igihe bavuga ngo afisinda ntumwesheri wewe yambura uje biragukwege kabisa ariko nta yari afise nimbuye no musubizo wayifise kwera imisi ni myinshi ukwezi ugomba guhereye twaseme ko muri mane yarabikoze kawifise amen 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 kuko mwana atangwa n'Imana Yes ariko kurundi ruhande Norasque Fanny Lavine n'umuntu yagiriwe ama commentaire menshi cyane turetse ivyo vyinda gusa urumva yuko nubo baraciyumvira yuko mwaba mwariye ariko kurundi ruhande ibintu bizwi n'Imana kuko peu importe umwana mu buryo ajemwe bwose n'Imana bayamuzanye hama novuga les commentaires zivuga kuri Fanny wareme urazishira ku mugongo bati jengera ndazitware zose uburyo Fanny avugwa nabi byo bamwiyumvira ko les situations zose jenge mandavyitwarira abavuga nabi n'abakonkira naba asumvya hiti baba bashaka kumutafuza kandi abo nabo yabasumvya kiri wenyene atararonka umugabo ho urumva biragoye kugira ngo ashe kumwegera rero ni bijya abari bifu y'akazi abandi nabo ari abantu bamushimiye akamubura urumva amajambo ntiyo nawe barakuvuga rega nawe bamye barakuvuga kuva kera turabizi yuko murari celebre cyanda kuyo cha jami abantu baravuga ivyo bagomba bo wagiye hajya Fanny turabizi neza ko Norasque ari mu bantu ba mbere bafasha navuga ibikorwa vyinshi cyane kuri Abel Duway hari kandi turazi cyo mu misi yahera urazi yuko no kuramukanya byagorana siko bitewe n'ibikorwa vyanyu vyinshi umwe avuga ati jewe ndi fresh naho ndi fresh vyaguhaye courage iyahe kugira ngo umwemerere ntuyumvire ko Norasque baje kukwespionner aje gukuramo amajambo canke iyo baje gukora ibitameze neza jewe sinavuga ngo hariho ingubu jeje wanje nigeze nshiramo kugira ubu nshobore kumwizera cyangwa kumukunda ariko ni mwemera yagumye munsunikira kino impamvu zari gutuma ndamwankaza ari nyinshi kuko urumva ndazi ati akorana na Abel kweli cyangwa ati uko nuko nizeye gukunda ariko mwemera yaguma munsunikira ko nkumva kabisa yuko ari umuntu avuye ku mana kandi nyine nawe yina kanyeka yashusho nkeneye ko yukuri ihari narashaka umuntu akunda abantu narashaka umuntu afite Imana kandi ari serieux azi icyo akeneye mu buzima nawe nsanga byarabyujuje rero ntiyari kureka akazi yareka akorera amafaranga kwa Abel hama ngo ace agaheba akazi ngo kubera ngo umukobwa nabyo byanyetse ko risenge cyane ko nawe nyine yarashoboye kudushyira ku mwunzane turi babiri twese akadushobora urumva ko ari ibintu bitoroshe guess kurundi ruhande Norasque kubganje novuga ati congratulations nyinshi sana si ibintu vyoroshe bro gutwara umuntu genre ari muri monde yo kuvugwa nabi cyane kuko natwibwe na step media kuvugwa nabi kwa Fanny byaradushikiriye twebwe abantu twashika mu barara kumva umuntu akubariye nabi ibintu bimunezereye c'est pas les histoires ko dushigikira umuntu ameze kuno gati no mwene mu muzi tugwe nitwe tumuzi sivyo none ariko kurundi ruhande twarashimiye cyane ko nakona Fanny nawe nyine ko mariage natwe yiwawe nawe yaraduteye iteka natwe sivyo Norasque natwe mariage yawe yaraduteye iteka kuko ari imvugo bakuvuga je sais pas ko ari ibintu ntovuga ngo akwanza ko kuri micro les histoires nyinshi Fanny ameze kunuko ati none no Fanny siko ameze Fanny bujyanye yaraciye mu bintu byinshi ntiyoca muri ivyo bintu sivyo Norasque ariko kurundi ruhande twisimbire kuri mariage sasa mwani muberewe sana Norasque nagiye kumuvugisha mu ijoro yashavuye yarushe wari warushe kuma yaje ikintu cyambabaje ariko nasanze cyari ciza nuko imvura yaciye yigwa sinaronka umwanya wo kwifotoza nari nzi gutwika nari mfite indi costume nashoneshije ngo niyo nza kwifotorezamo wallahi rero urumva n'amafoto mwagize ariko muragira limdemier misi yose ndazi munzu kwifotoza bizogenda neza kwifotoza ariko urumva ufata umwanya bijya munsi tari ikindi kintu mani costume irazinze man na famille hajyanye na famille umva sifite ifoto nk'ubu ndi kumwe na vye umunsi wa mariage tuzohamagara umunsi wa anniversaire y'ukwezi kumwe mubona gute cyangwa umwana abonetse bizogenda neza Imana yarakoze ibintu Norasque arondera solution situation cap non nta kibera ubusa burya Imana nivyo byayihimbaye haraka umurongo muri Bibiliya nkunda gihimba iyindi yose ndibaza ati gihimba yo hora wacho se ncakora ati Imana yaravuze ati mwebwe nta mafoto mujyamo ngombe ngwishe imvura ebara nkiyo kuri Noah rero urumva urabona ko utabwiye kuzuritiranya Noah
none numva ko bivuga cyo kiba oya usubiye kwitiranya ama verse tuzobivu uri umugore w'umupastor washoye kwibagana apostro aho binyuranye umuntu agaca atera abifatanye sawa imvura yo kuri Nowa Imana rero ni umugisha yaduhaye je ndabifata ko ari umugisha yaduhaye kugwisha imvura nk'iriya Eko kuko ibyo twari turenganye byari byinshi bijya mvura zisebe umunezero kabisa kuva Fanny atangwe nuvuga ino career ya film bwa rubwo bwa mbere Fanny agiye ku mbuga nguruka nuvuga social network atwe agaragaza nuvuga umukunzi wiwe bwa rubwo bwa mbere yahora abanyibwiza wewe umushobora Fanny warufise burya abakunzi wewe uvuga abasheri tuvuga basa abasheri warufise abasheri ga Fanny ndaba bico sheri rero kuko bavuga nk'uwazi ntabwo urambwira ariko ndatunze ndabaronde akazi ko kabaye gato ga Fanny CK kuri yo diri turondera ba ex kandi wa etishe kwisoko Fanny uri tayari jewe nta numwe wemera no wundi bavuga gose nibuka Fanny wegeze korana ikiganiro ciyo ca mbere yambari ati Beni jewe ni umuntu wa mbere nkundi noti urumva n'umuntu je andonde yanzanira amafaranga sindamwemera nkunda amafaranga je nirondereye sasa sinzire ko Fanny ibaragandanye n'abantu je kumbure ntigeze mbona wakunda n'abantu baguha inote oya yarabanka baje kumurondera yarabanka yarabivuze ko abanka nkunda amafaranga je nirondereye wanje apana aho bampaye abanza kunondera barafise sinabemera niyo wakunda yabaga nirondereye nkoreye ngira biri mu byatumye yihangana umwanya muremure boni je namusanze atabafise kumbure nawe yarafise bavugana mbora bagira ibyo bavuze nacenda babloka wewe nyene urababloka uraja muri telefone narabi bihungu urabloka zi Pacifico ibintu CK bloka zi Benishuga bloka bakivuze kivuga bloka n'umuntu we yarambuye ndiko ndi muga je ateza kumura kubera views twari tuzisange gatiki jamari jamba kisanga nini twarawe muri CCF ndiko ndayaga niricoreshereza ndiko n'umukobwa nkabona gizava kibimugira ati twarawina Norasque nanje ndakibloka akasaba ndari nimero tushirije nimero kumva muri telefone ni pirate dobe telefone afise ikibazo iranga izina ry'uyu muntu ariko buke uko twagumana tubana kenshi twagiye turamenyerana ndamumenya cyane aramenya cyane ahava turabwirana byose ukamubwira nkuba bagenzi banje arabazi nabo twiganye bose sanga inkuru namuteye urumva ujyanye twarigana gira ibi nibi yere tuva naho yo batamuzi izina nkimwereka iyo sura nkacambwira uyu ni wawundi aravuga ati kabisa rero ubu unyi ntabonzi kiretse nyimba yo bafise uwo mutima wo kunyegeza sinzi reko kunyegeza gute kandi twayaga byose tutaranakundana ariko twayaga byinshi igese ariko kuri ndi ruhande Norasque turazineza yuko kira muntu wese bafise kahise keza na kabi muri kahise kabi kawe canke keza Fanny baravyakire neza waramwiganiriye les situations zose gusanzwe je ntana kahise kabi mfise ntana kahise kabi mfise kubera ko nakuzeho ubuzima butari kunyemera kuja muri kahise kabi kahise kabi none no kuvuga sangi kumbure ngira ingeso mbi West Cross eba West Cross byagutyo ntazo nigeze nje mu vuba wambara n'amahereni sinarose umwanya ivyo ntivyo ariko ivyo simaze kubitari mu ngeso n'ingeso oya ivyo byari miraha y'ibintu amahereni nje ndashiramwe na Madrid je nabona menga ndi umunyamerika n'abandi bavuga ubutumwa wambaye Madrid sinoma ko mva ruguru mbona amahereni ariko oya je kubera na umunyamerika nabona menga ntacyo bitwaye mugantra tuvuge kuri ibyo by'inyambaro nyene Norasque wowe umenga kuri predote wari wambaye ibirato bitagiramo amashesheti mugabo après dot na mariage washubana kuzurambara amashesheti predote na amashesheti wari uyambaye ahubwo ibitekana muri eglise ni mutari uyambaye aho ntenda yambaye kuri proposal voilà proposal ramba nta mashesheti wambaye isire y'ikijiki yaki bya bintu nyene twebwe abajene twikundiye mais après ça hewe urazi gituma obete kasanga bikomeye ngini bimeze jewe ntacyo byari bintwaye n'umushiri wanje ntacyo byari kwa imutwaye ariko abantu bari mu ruhande hari abantu bacabana menga ni filme avuga ngo ngo nta mashesheti yambaye atleta ndafise amafoto ya trendinze yo kwa Edis kuri mariage yiwe nambaye ipatata ni sentere na urombaye neza vraiment nabikunze ujya rwambaye ishati urombaye neza sana ni atata shesheti nambaye je numva ni sawa
nyene fresh ariko mwenede ama commentaire nubo postinga ukayishira naho kuri Instagram je haba ngo bazi gutukana sinzi ntarabo babavukamo baranitse kugitutsi kahimbiri ngo n'amashesheti gafise sentire gafise ndabane baza bavuga ibindi reka nguri shesheti basi rero kuri ko natinya amajambo ariko no kubaha iyo ngiye kubaha abantu ego mu mico y'ikirundi hari ibintu barabirako par contre natwe twiyumvira ivyo nyene umuntu yambaye costume bijyana kinyiba yati Norasque yambaye shati ariko bamufata famille ari umuntu ushaka kumujija ukamenya uko ari se n'ivyo bayambaye sivyo none yes ariko kuri ruhande Fanny bimeze neza sana mariage muko muvuga ibiki turi kuri step meze ni muri rwo muri rwiwaje gusa Norasque kwera aboneka ke arayitanga kwere bro ahubwo indwi imwe ahubwo bari bakwivye wongera mu minsi 2 waromaze guhabwa vi hewe jengera mu minsi 2 Fanny yari yakwemere ukuri umuntu uri kuramufata erega wowe musa yagusabye indwi ariko ngira mu minsi 2 waromaze kumwemerera umve nagwandinde ati ndasabye siga kera zibora sikiye bakunzi ba step mujya ko Norasque hake yavure bafata Nogati ndasabye ntibu. Ega Norasque ivyo bintu birashavuza abagabo batagirira ke abagabo babo. Banya bagabo. Yakumubigira ivyo bintu man. Jewe umushere wanje indirimbo navuze nti baramuha kaminuza yigisha gukunda. Man yarankunze umunsi wa mbere. Batankaza ubwenge. Umushahara ndibagira umushahara mpenge avuga ni je siye ndimiri ari. Bijya byo gutakaza ubwenge kubera umukobwa bigume birabaho. Nyimba tabwenge uru anatakaza nta n'umukunzi ufise aranago. Itegereje gutakaza ubwenge ngira. Mama we. Teza kuba umusatsi. Utegeza no kurira. Ndumva rira. Byaga kurira nivyo. Utari imbere yo mu. Utari imbere yo mu. Umukozi wawe. Norasque yararize. N'ubwana bukajoba. Ndumva rire. Kigabo kizima nk'abaga ibise n'umwana kikarira. Akavuga ati ndagukomesheje basi. Kandi uri bari ibintu bito. Ndumva rire. N'abari ibintu byinshi. Ashe no kureka kwishura message. Akareka nk'ijoro ryose mu gatondo ugiye ushikurira jewe nero gatandatu ararize bazi jewe nare jewe ubwanwa bukarekera mw'ibwose atagapfira umugabo n'ibyatsi ariko rero yondo biratuma umuntu abona kuri wewe kubera ibyo bintu bavuze ngo amasozi y'umugabo akoroka ajya mu nda akoroka ajya mu nda y'umugabo ashonje ariko umugabo yahaze amasozi arasohoka n'ukuri kabisa ariko umugabo yumve yuko afite ibintu akeneye avyukuri amasozi upfumureka ariko amasozi basarakoroka kabisa nimba utarakorora amasozi imbere y'umuntu ukunda bitryinge ubigire uzobona feedback yabo kabisa igese rero Fanny Lavine no munsi twabonye hit song ija kuri YouTube ya Selection Cup hewe arakajambo kamwe numvisemo kwereka nkozeko filme Fanny atagiyemo ntawishika oya navuze wavuze gute navuze ijya kaya kantu karavuga ngo nkunda ingene uriki abandi birabamo muri movie batagufise ntaho washika sindo ivo oya si ibyo nashitse kuvuga hari ikintu kiryosha ibintu naho ndabibona kera nkikurikirana industry yo mu Burundi reka mvuge mu Burundi ni atari batabumva umurimvyi n'abafavoriza gusumba abandi muri Tanzania Diamond ni abaha content ya rero Diamond yavuze ikintu mamedia yose arakora mamedia akoroka abarinzi bagashobora ngine bamudisinga kabisa biya byo kudisinga umuntu usuka umwana oya ariko ni challenge ituma abantu bashobora gukunda ivyo bakora rero filme mu Burundi Fanny Lavine habo iyo biheve mwarabibonye kuri Kanumba muri Tanzania Kanumba bihevye barabuze undi muntu ushaka kubihagararira kandi abakinyi barabizi bashoboye ariko wa umuntu ashoboye kuguma azana dushasha ni Fanny Lavine baba bafite ibintu bavuga sinzo zo kumva ngo Fanny Lavine ngo byabana 30 ivyo abantu bose ba cinema bagacha bashwana Fanny Lavine sinzi uwo bahora bakinana baratandukanye Fanny Lavine arabaye Fanny Lavine babukereye ivi Fanny Lavine agiye kwa ninabuko yambaye ipataro ugasanga bavuga turusishe bavuga rero umuntu ashiye gudukaya mu Burundi tukagira power muri movie ni Fanny Lavine yo nivyo nashatse kuvuga sinzi ko uhora ukoresha ama social media mu Burundi yandakoresha ya ama page cyane siwe nta nabazi nawe ariko kubera ko bon ni source ni brand ni brand y'abandi brand nini ya cyane Fanny urumva rero izina rinini ya cyane
agira neza hano si jewe ndabivuze oya ntakiba none uko bimeze Fanny uko je no bivuga c'est normal mugari uko bimeze none Fanny era kugira umenye ko aba YouTuber canke abantu bakoresha network nuvuga baba bagira cyane umera nk'umukubiti kofi gusangaho gatoyi tubishira ko hajya Fana muteye kofi rya mbere wabonye ko sigiye amwifatira yereka Fanny bijya ngo niwe yikoye ese ko cyatangwa kuvuga Norasque Yes bakoze basebye ko ari 5-7 nizere yuko ibyo Norasque yaririmbye bisa n'ivyumvikana neza turi imbere couple ya mbere gato yino ya kubera iki tunagimba ko bano bagize concert kandi ntigeze kugira concert tuko dutegura concert na Fanny gatoyi gusa sheri ndirimbira Fanny baguhifana baguhicunywa baguhicunywa araririmba tu turabe asha yo hewe ndabe ese Fanny nuhendwe oya asha oya ririmba oya okay umviriza abantu bashaka turirimba ndi gutegura concert nzoririmba n'indirimbo zanje za kera no ririmba turirimbire urumva rero ataka kuvuga ngo ni n'umugore yumvira igisivyo nyene ataruzikira kene acaka kwagiriza abandi turirimbire gato basino turimbire wowe ushaka bro gatoyi gusa yarambeshe zano Norasque gatoyi basi okay tayari tenti nzoririmba up bebe nzoririmba basa kunyene gatoyi basa kunyene ka bebe basi gatoyi bebe my festival day ngona ibintu byaguye navyibagiye bro ngoma kali vraiment tifanye promo hapa tuzamura mfanyie promo sindo hapa sio hapa si unafanya kapela ndaza kugira nzogira live kuri Instagram kugira nshaka yindira abakunzi turi n'umudamu nzobabwira so nicyo gituma nansi kugira ngo cyohe sindabumata Norasque wala unaniumiza unanikwaza bro unanikwaza sana wala unanikwaza ahubwo bagira abantu ngene yitwa indirimbo yitwa Ikirezi iri kuri Solution Cup kuri channel ya YouTube nanimbanye n'umwana aririmba neza sana ariko gutwara pre music yitwa Francis Des murimvyi wa gospel niko ndirimba urukundo muri en general naho hageramo amazina haraba mu izina rya Lavine donc ni kubakundana bose bashika yumvira ego ijya style visualiza yaje gute visualiza ni juste kwerekana ko atari clip finale kubera ko tuzokora clip nziza Imana idufashije tukaronka uburyo tuzokora clip nziza yari juste gusa sinsohore audio ariko ndabereka ngene ubuzima mbayemo mu rugo sinzi ko mbona kitangura ariko aramfungira imigozi y'ibirato kabisa bahungu ndakunze ntumbarire ndadekesheje cyambo cy'aba bagabo acha kunambia sasa nabyo kubereka agapati gato y'indimo ndiko ndabaho iyo ngiye kuri eglise nsanga bible yayiteguye yahanaguye sinyotegwa ni mugisha bizagukina ivyo nagombye kubereka yuko umukunzi yagukunda usanga yaguha ibintu byose kabisa Fanny Lavine nizere yuko bwa mbere ubaye mu Queen video ndirimbo za gospel bamaze kumuha ariko principal basi ari wewe nibwo bwa mbere wavyatinze neza sana iyo uri muri babakobwa bajya nuvuga amahera y'ivyisi hariye wo yariye menshi Norasque ndabesha wonuzi ibintu by'abasana vraiment yaratinze bien sana yarakorotse bro yaragidukini cinema mbwira hajye bavuze ngo tuvye imyaka birako biraza hagera ibintu nakunze ngene yahakorotse nguzoca umparuruka ucumpe uncika baravuze baravuga baraheba barata barashatse gututanya baragahata umutima urantu hiteka mu mutima uzungurutse n'amatara yakacana atazima ndi umwana w'Imana kandi naje kugukunda uje byumva nawe kuri umukazana wayo nkunda ngene utambuka akore niko kanyohera sana koko ibara niko kabiri sasa umukazana w'Imana ako umukazana w'Imana umva ni Yesu umukazana w'Imana je ndi umwana w'Imana turabana n'Imana
amana ndabibutse yuko Imana yaremye umuhungu hama umukobwa yavuye mu rubavu rw'umuhungu kabisa ivyo abantu bose barabizi rero nimba je ndumwana wayo umugore wanje cyangwa umukazana wayo ivyo biratahuriye c'est normal kabisa bakunzi ba Step Media kuri 5 Fanny Lavine novuga ni giki wohanura umuntu yoba yaraciye mu bibazo buri mwe arakora kuri kino kiganiro cyangwa umuntu yoba yarabenzwe agahendwa we kuba wihanganye urigumya gushika aho ugera kuri cakine nyene kuri ya success tubona novuga iri ngaho ku ruhande rwawe novuga ariwe mushinga nawe urugo rwawe ariwe Norasque pour le mama Jessing ngamafronta ngamubwira ati bro vipi ni chance ubu ndamwubaha nk'umugabo w'umuntu kumweshimia busuzi nikamuletea ama blagues ama views ubu ndamubwira ati bro turashobora gukora ikiganiro na Fanny Lavine ubu si bya bindi Fanny vipi tufanye interview ibinere for Norasque bro Ebana unaona tufanye interview na mama yake birakunda cyangwa ntibikunda niyo mpamvu ati nabukati uvyakira gute uwo muntu wamuhanura kugira ngo aze yihangane ashike kuri ya success cyo muhanura cyambere no kutiheba no kutiheba kandi akizera cyane mu Mana kuko Imana niyo ishobora gukura ibintu byaboze ikagira bizima ndibuka ikintu cyose nawe masaba Imana ngiye n'abandi mu mageragezwa adasanzwe narashobora nanje kugira crise renze nyine nkumva nyene ibisazi ndibuka namasaba Imana ndakwinginze uzofasha inzobe indaya cyangwa ngo nihebe cyane hamwe nitanga ndi mu bintu by'ibiyayura mutwe ariko urukundo rwawe Mana rungode rero mu gihe rero icyo abantu nuko cyane bakwegera Imana kandi bakayizigira ntibihebe kuko Imana umuntu wese bimufitiye azodakeza kabisa Imana nayo iragukorera ibihwanye n'ubugombe bwayo kandi ubugombe bwayo cyo kuvuga ngo twese ngo ishaka yuko ngo tworongorwa cyangwa ngo twogira icyo hari n'igihe wasanga nyine utarose n'undi utazonaronka ariko mugabo wewe ugumane ubucuti bwiza n'Imana yego kandi kugira ubucuti bwiza n'Imana simwe byo kugumiza Bibiliya ngaha aya cyangwa wigira nyene wa dance abantu bakizwa bagakabya yego ni byiza gukizwa mugabo hari umuntu akizwa akatishaka kuba umucamanza w'abandi no gufata abandi bantu nabi gufata abandi bantu nabi yego ni kabisa kuri mariage yawe twarabonye abacinéaste benshi tugira ko mu bya filme biba vyakiriye gute bajya abantu bari ubiteze ko baza kuza kugusupportinga kujyanye baranaguha félicitations Fanny Lavine naragewe cyane naragewe ntavyo nari niteze ko baza kuza bajya bose kuko si kuvuga ngo ni kubera ko twaba dufitanye imigenderanire mibi ariko burya imanza ziragoye kwitaba bene imanza ziragoye kwitaba kandi hari ahantu twabigiriye hari kure rero ndanabashimira cyane barankoze ko cyane barankoze ku mutima kabisa gwa rukundo twama tuvuga ko guhishije muri mwebwe turuvuga ko ruhari rero rurahari nta bujyajya burimwo twarabonye no mu nyuma nuvuga uwo vyari vise ko mari mwizi misi mutumvikana hari zuguru ariwe Abel Nduwayo nuvuga nk'umu brother wawe cyangwa umu brother wa Norasque hariya twomuvuga nka grand frère wacu natwebwe nyene yaraje no kubasuhuza ngaha cyane yaraje kuturamutsa turaryoherwa biraryoha araba commentaire nagiye nsoma kuri Facebook bavuga ngo yagiye kwisemba ngo siko byari bikwiye kumera selon byabaye abantu ntagiye nakiba bazobura ibyo bavuga ni byiza rero gukora wowe icyo wumva umutima wawe guhanuye kandi ukora icyiza ureka nabi abantu niyo bakora icyiza bazovuga no kuri nabi bazogutuka urumva rero kora icyiza wumva gihwanye n'umutima wawe twizere ko ari ibikorwa bigiye guhabwa na cyane cyane abakunzi ba filme ndundi novuga tuhagaragaramo Fanny Lavine hamwe na Abel Nduwayo ishurashe ego biriho kandi filme full move canke bya bintu by'amapisi canke nibanga tutazi nibanga ariko bifite inyungu kuri filme zacu ko tuharanira filme ndundi Norasque ngira ko wowe warusanzwe umenyereye nuvuga ivya sikira cyane hari yendaza basani benshi murazinanye wowe urabona yuko filme ihabwa agaciro ngaka kandi ko muziki dusanzwe duha agaciro nga mu Burundi ubu filme igiye kuryoha kubera ko ibintu byasamaza abantu biriko birahava kandi nibaze yuko abo bishobora canke abo abadashaka yuko bazohava bababara bozana imitaha yabo muri filme gusumba mu bindi bintu kubera ko filme nicyo kintu nyine ushobora guteramira ko ukaronka impanuro zikwiye gusumba n'umuziki rero
filime igihombi ifata ikindi kibanza na cyane cyane ko uno mwaka antuko murabona ko amatimu menshi ariko arakora cyane gose uravye no muri twafata ko turakora turafite filime yitwa urugo cyane nibaza yuko izokwerekana itandukaniro zindi filime ngira ko nshimira n'abantu bari kwikirana ni benshi cyane tugeze kuri episode ya kabiri bafite ya filime ntiratangura yabo hajya ntiratangura izotangura igeze kuri 5 abo haje turateye mu introduction intangamarara kana bizogenda gutya bizogenda kuriya rero abantu bakunda film nibaze yuko bazoryoherwa twebwe gusa n'izindi film barakorana umwete n'ubwira bwinshi nibaze ko bagenda barabona ko n'amavuzi yaduze ku bantu bose kubera ko bagiye baramenya ubuhinga n'ubundi bumenyi bwo gushaka gukora film ziryoshe ikiraryoshe nuko uno munsi tubonye filime imeze ukunye eje mugenda mwongeramwe ibindi bintu bishasha kabisa Fanny mu misi yahera urazi ko ntakubereye injyaje urazi ko Jerman ndakubwiriraho views zawe zari zakorotse gose waronka views zikeye selon izina wari usanzwe ufise ego wari usigaranye ku izina ryawe ngo umuntu wasigaranye umutwe gusa umubiri waraheze wari usigaranye izina na Norasque umugabo ndaza arabizi ariko tumaze kubona zigiye episode nari mu byari nina gusamaje gusa niwe yaragusamaje nari byari biki kubera nyine nakugenda gushire mu rugo ukagumba iteke yaratebeje mwa biteza nawe nkora ko ugiye mu rugo nyine ibintu bimeze neza asa neza vraiment kweli kandi no kuri YouTube bisa neza sana YouTube isa neza hewe episode igira kabiri vise zingana kujya félicitations mingi sana congrats twizere ko bizobandanye kujya Norasque ego bon en fait kubera ko YouTube nibahati ya urashobora kuba wakoze ibintu byiza nibana birabe barashima ego ushobora gukora bibi bakabiraba ariko cyo nizera nuko umuntu twigeshe kuraba episode imwe agumana uburoho bwo kuraba izokurikira ariko izo zari ya gatatu nanjye ndayiraba nkavuga nti mama iyi filme ni biki yo nukuvuga yuko izisigaye zose ni sho ijya filime iraryoshe kabisa kandi twobwira abakunzi bacu babonye tuyise urugo bakabona natwe twaheruka kugira mariage baca biyumvira ko tugomba dukine true story yacu naho bihuriye naho bisa iby'urugo rwacu n'iby'urugo rwo muri filime naho bihuriye biratandukanye twizere ko byose mubisangiye cyane byose turabisangiye ubu Norasque abafana YouTube za views bavuga ko Norasque akeneye ahubwo zaranarengeje ko zararenze byose narose amavuzi ngo nta n'umugore naba nkiri mu mavyuzi n'ukuri kw'Imana narose amavyuzi n'umuntu wayo yego yari blague akoze basepende kore 5 doga byinshi twoheza basha Jeffrey ndabashimire sana isamu maye ndayishimire gose nukuri vraiment ndazi muri abajene marié kuba mwamaye no mwanya ni kintu gikomeye cyane mwankoreye ubisanzwe uri umuntu wacu kandi ndashimira Imana mukuzi w'Imana yagusengeye urabona yuko nukuri vraiment kandi amwimara Norasque wewe uzobona ndakuzaniye gift bro uzobona icyo ndakuzaniye cyari iki uyinyarukane oya we nibikuraba mama wewe binakwangalia we ngendo yaki oya uyimuha ujya mu bro ya twamenya yote mutaramenya sikia umwana muke ibyo bintu byose kubigira Imana mu bisanzwe ni kubera wewe ibintu byo kwiyemera utabigira kenshi natwe turabara pe kwiyemera biremewe mu bisanzwe wewe niwe wigisha abandi abayutubere mu byerekeye by'amafilme ni wowe wigisha ukabicarika ati muze ndabereke nyine mu gikorwa urumva hashobora kuza abahungu batazi no kuvuga bagashaka gufata industry bayifate ariko tuze twemera hari umuntu ibintu aba yarabisigiwe kabisa ikinari kiwawe gusa bari kiwawe amavuta yavuze merci sana umva nikora nyine umva kaya karoge kari kagufashe abantu benshi barakunda kubafata Norasque yambara ko bandoze bisi yose bakoze basitene ntakuna ko ushoboye ntakutakoze kweli umuntu yagusengeye ndabizi ko siketi kutwarondera pastor kenshi na generafashe n'amafu yararushe yobere numva sike yararyohewe no mu ko twasire gukora sike ndagusanze uje kumusohokana Beni sike yarabibakarira namuziza gakoroka ntumbari sike yararyohewe ndabare tugagatse gukora yarayimwishengera kubera kwibonane yasengeye wewe ntumbarire sike vya vrai none ko abantu basenga ari benshi gana mugaye Imana yarabikoze none ndazi ukuntu mbona waje wambaye ni bucura nukuri kwiba urumva ukuntu mbona waje
n'umuvuduko mbona ufise Francois niyo nsaba wallahi uzokwiruka n'ubugesera bwa duka naje nababari ati rero butugira dukora ibiganiro ya umuntu wese yazi ko yarahevye safe media vraiment ni muhumure kandi baragarutse abonye ko abasubscribe baguma biyongera ko gukora akaganiro kamwe gusa mvuga ati FANNY LAVINE yavuze ibi n'ibini hewe Norasque ngo nabo ngo arihe banyandika inbox yaje ayo kuri ruhande vraiment je ndabashimire sana FANNY yamye ari umuntu wacu Norasque nigeze mvuga nabi bro ndagushimire sana nawe ndagukunda sana ariko indirimbo zawe sinigeze ndazikunda ariko inyo wasohoye bro nugwembe wallahi ndabona iraryoshe ndabona umwana we yarabivuze shango nimba ubona rero utacanganikiwe monyereka ndabona shaje ndabona kuri telebe kwa Paul Emile turakunze kuyibona cyane kabisa ariko ndabashimire sana frère thank you ndabashimire sana asante sana Benishu na Safe Media bakubwa Safe Media ni kunyina ama partage menshi kabisa batarayigira umwaka turariko tworonka ibintu bimeze neza sana Silva tugeze kuri kombe mbega kuri Trafa tugeze muri 85 15 000 c'est quoi 15 000 abandi 15 000 wabuze n'ibitugani banataka bitugani tena nitakuwa ndo cinéaste wa kwanza na neza 100 kama filme tu s'il vous plaît hapana na ndirimbo yagiyemwo yego kandi none urazi ko FANNY afise ingabire no kuririmba bukebu kera bikubari twarigeze ko ikiganiro nabimbarira ko afise indoto yo kuririmba haleluya aririmbiye mugabo wiwe kamwe ndajyoherwa irahari ariko sije byo gushira internet oh la la ntumbari birimo ibintu ariko ndirimbira ndajyoherwa ariko sino kubesha ngo genda kuririmbira abantu ngo baduha amafaranga ngo konseri FANNY LAVINE oya ya fe nivyojoha sheri numire uzukora ibindi byo kuririmba byarasi ariko gutamba beni yuko jewe kera nabaretse umutwe nasha utomuririmbira bizi ariko kandi ndibuka kera nyiri ruguru nyene muhira nigaze nese nikaye yujemwe indirimbo nanditse jewe nyene none sha igihe kimwe ndababara sana ico gihe zageze gute nange muri studio ndakubita akaririmbo ndagasohora hama ndaho umuntu kwanza je ndayumviriza ndabati wapi kweli ndabati kumbe je ndiko ndisizugura yareka mumwe uwo muntu ndamuha arakumvira ku karema ngo shanga wapi kweli ngo yo mane siya ndabamaze kuma bro mutama impano yo kuririmba nzinda kuririmbira ndaririmba cyangwa abantu bagiye kunyine urumva nyine narumva nyine nagiye kwa ndi muri concert iki kumbe imana yari yandiki bogare ibeje yawe ngaho batuzojana bano uzozika muri concert concert zobera imbega tari banga concert wandi kuri ni yakajembege ntumbarire haya kuri bata canke kuri stade oya ni concert ikomeye canke ni amwe babiri ya indi oya apaniga ijya no kaya turayigira yo gushimira imana ngene imana ikomeye gukengurukira imana mugafata amashimwe amafungo mwari gufata umwanya kwishimira kuvyo yabakoreye twebwe na dimanche twaragiye gusenga na wari demaye sam dimanche twaragiye gusenga ntumbarire imana gato tumundi twe tugendera ku mana y'abakristo babonye mu misa dimanche ngira baratanga ati none aba bantu zurugo ntibabizi hariho n'abantu twabonye badutuka ngo kirazira ikintu kizira kujya guhimbaza imana n'igiki kabisa abantu tumeze uko nyine tugiye gucira urubanza abantu ko tumeze wabaye mwiza sana muba mushasha turagira igira kandi manu ikiganiro kirahera oya chahe Yes, akoze step de kari gatanu indwi twaga byinshi twoheza abana abantu vuga abantu bacu tuzokwamana n'igihe tuzotwifuza kandi nizeko tuzobaronka tuzobaha tuzoneka Norasque ko twe turahari ubu twagize mariage tuba tutajyame tuba turi ku kazi we ni kudutelefona muri he turi muhira wahabonye utukoroka turi ku kazi kudusangaye ntabindi kabisa ari bafu inde umugabo wanje yake wacha guma cyane hano yawe n'abanakunda arabakunda cyane we yibaze umuntu FANNY jewe n'umuntu wa mbere yaramposite kuri page renda ko ari uyu muntu ari hehe cyane cyane jewe ubu unye Benishu ko yakize kunkunda sike kandi yagukunze cyane rero uburozi bicaho kuvanga yagukunze cyane sike birezi byiwe biriko birahera na wene biriko birakira Guess uretse zasubira naho gutaha uri kumwe na Benny kuri micro abatumire bacu biteka bye bye